Turabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Ndabaye ikaze mu kiganiro igitondo gishasha cuno munsi aho tugomba dusangira amajambo tubona mu gitabo c'itangiriro. Igitabo c'itangiriro dusoma mu gice ca 28 dushe dusoma duhereye ku murongo w'10 tugeze ku murongo wa 16 hanyuma twumva amajambo ahari ico atubwira. Dusome amajambo avuga ngo Yakobo arota icuririzo. Ku murongo w'10 Yakobo ava i Berisheba agenda atumbereye i Harani ashika ahantu araharara kuko izuba ryari ricokeye. Yabira ibuye mu mabuye yaho aragisegura aryama aho hantu arasinzira. Ararota abona icuririzo gishinzwe hasi umutwe waco ugashika mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana bakidugako bakimanukako kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yacu. Aramubarira ati Nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemwo nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe, kandi uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzogasara iburengerazuba n'iburasirazuba n'iburaruko n'ibumanuko, kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Kandi eraba ndi kumwe nawe, nzokuzigamira aho uzoja hose, kandi nzokugarukana muri iki gihugu. Ijambo rero turikura ngaha muri iri jambo ngo masome, kuko ntazokureka ntarakora ibyo nkubariye. Dusome rero umurongo wa nyuma. Yakobo arikangura aravuga ati nukuri Uhoraho ari ahantu nanje sinarinda bizi. Imana yacu nihimbazwe. Nta n'amajambo rero ngomba ko dusangira tubonye muri kino gitabo c'itanguriro igice ca 28 ku murongo wa 15 aho tubonye Yakobo n'umwe muri ya mahasa ryari ihasa rigenzi ry'uwitwa Esawu. Bose bari abahungu ba Isaka. Isaka nawe akaba yari umugabo wa Rebeka. Imana yacu nidutabare. Kandi Isaka nawe yari umuhungu umwe rudende rwadege, umwana w'ikinege yavutse kuri Aburahamu mu buryo bwemewe n'amategeko. Niko novuga kumbure kubera ko ari we yavutse ku mugore w'isezerano, ku mugore novuga ngo azwi yemewe n'amategeko. Naho kumbure kiriya gihe bashobora gutwara n'abagore benshi, ariko Aburahamu niwe mwana umwe rudende rwadege. Isaka niwe mwana yavutse kuri Aburahamu mu buryo bwemewe n'amategeko, turetse ibindi by'uko havutse n'uwitwa Ishimayeli. Mugabo yavutse ku ncoreke, burumva ku ncoreke, ku muyaya, ku mukozi wo mu rugo. Uwo ntiyari umwana novuga ngo bwite mu buryo bw'isezerano cyangwa se mu buryo bwemewe n'amategeko, mu buryo bwari bwitezwe kumbure hisunzwe iriya mico iriya bihugu. Amajambo ngomba ko dusangira rero, ngomba ko duhagarara kuri ijambo rivuga ngo sinzokureka ntarashira mu ngiro ibyo nakubariye. Imana yacu nihimbazwa. Twabonye avuga ngo ku murongo wa 15 agace kanyuma kavuga ngo kuko ntazokureka ntarakora ibyo nkubariye. Imana yacu nihimbazwa. Uyu Yakobo rero iki gihe ngo yararaye mu ishamba. Aya majambo nahisemo ko tuyasoma nyene gutya kumbure kugira ngo muyumve, ntibihave bisaba kubanza kuyagaruka ko, kubera kuyagaruka ko gutwara umwanya muniniya, kandi mu by'ukuri ntashaka yuko twotwara umwanya muniniya. Ahantu rero yararaye mu ishamba agiye kwa Labani, novuga ngo inakuru cyangwa se muyomba wiwe, kumbure munyemerere mvuge gutyo, kubera yuko abavyeyi b'uyu Yakobo aribo Isaka na Rebeka batashaka yuko yokura umugeni mu banyamahanga, kuko abanyamahanga murumva nyene kiriya gihe kumbure ngira ngo mukurikiranye inkuru za Bibiliya murazi yuko cari kizira bobo ko botwara umugeni borongora
mu abanyamahanga bari consider nk'abantu bafise imico ya gipagani, imico itarimwo ukubaha Imana, haba mu nyambaro, haba mu mvugo, haba mu ngeso, haba mu mico, haba mu myizerere, haba mu byo baziriza. Ivyo vyose byari ibintu binyuranye n'ivy'Imana yategeka Aburahamu n'abazomukomoka ko bose. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero Rebeka n'umugabo wiwe ari we Isaka bipfuza yuko Yakobo yokura umugeni mubi wabo iyo Labani yagira ntiyaba. Hanyuma rero aragenda. Uyu Yakobo rero agiye gutya, yari yagiye yivye umugisha wanashaka. Ivyo ntitubigaruka ko murabizi kumbure. Ibijanye n'ubusamuragwa, hari kuba samuragwa Esawu kubera ko ari we hasa ryavutse ubwa mbere, ariko Esawu nawe ubwiwe yemera kubugurisha cagihe abukaba n'ingaburo y'umunsi umwe ari byo biharage, kuko ngo yari avuye guhiga ashonje. Hanyuma Yakobo nawe kuko yari yahereye avuga ati yaba vyoshoboka akaba ari jewe nzoba samuragwa. None ubundi ntitunganye iminsi, ntitwavukiye umunsi umwe. Amahirwe yasumbije suko yavutse ubwa mbere, suko ari we yasohotse ubwa mbere. Hari ibindi. None Imana yacu nidutabara. Birabonekana yuko ubusamuragwa Yakobo yari yarabuhaye agaciro. Ari amajambo twavuganye ngaha aye, ni video twise ngo iragi risumba ibindi byose, iragi risumba amaronko. Imana yacu nishimwe. Iragi risumba umurariro. Muzorabe ko muri iyo video muzobona amajambo twarayavuze ko ingene vyagenze. Hanyuma rero inyuma ya bino vyabaye, Yakobo yaramaze guhezagirwa mu gishingo ca samuragwa, ariko n'ubundi yaguma yumva yuko ari mu kibanza kitari iciwiwe. Naho ivyo byari byamaze kumwaturwako, yarumva yuko yakosheje, yarumva ko yacumuye, yarumva yuko hariho urwango hagati yiwe na mukuru we ari we Esawu. Nubwo Esawu atari kuronka ikintu kivuguruza indahiro yarahiye muri umunawe, kuko nawe yarabizi yuko yamubwiye ngo jivyo kuba samuragwa naco bimariye. Rero no kuvuga we mpotwo nirira sinishwe n'inzara ko n'ubundi ngomba mfe, hamazogomba utware kuba samuragwa jewe ivyo naco bimbwiye. Rero ibyo singomba kubizamwe. Ubu rero araye mwishamba, afashe urugendo rurerure tutazi ngo rungana gute. Kumbure wose sangura kumbura karaba distance yari hari. Hanyuma akagira ubushakashatsi, ubona yuko ubu hari iterambere kujya Google, internet n'ibindi, Google Map n'ibindi. Kumbure abashakashatsi ba Bibiliya yabo kwestima ibirometero byari bihari. Mugabe ko biri kose, uko bingana kose, hari kure kubera yuko yaragiye ntiyararashitse, aba oblige, biba ngombwa yuko arara mwishamba. Arara ngaho mwishamba. Uyu muntu rero araye mwishamba yumva yuko nahagiye yarivye umugisha, yumva yuko umunsi wari wose bohura na mukuru we yomwica, yomugirira nabi, yomwihora kubw'akababaro kumugisha wo kuba samuragwa uyu mukuru we yatakaje bimwiviriye mu kanwa. Uyu muntu naho yibye umugisha nta mahoro, kuko ni ibyibano. Arumva yuko umwanya ari wo wose, igice cyose bishobora kuzomugarukako. Rero aragiye, ariko mugabo nta munezero, nta mahoro, ntatuje. Araye mwishamba, agiye kuzoba kure ya mukuru we kubera yanka yuko yozohava yihorwa. Murumva yuko rero ibyiyumviro ntibyari bibuze. Umuntu azi yuko nahagiye harimo no guhunga uwo bavukana ngo ntazomugirire nabi. Hanyuma rero aragiye, araye mwishamba. Murumva ibyiyumviro afise. Agiye nk'umuntu avuga ngo atitaze kudosubira guhura na se na nyina bakuze bashaje bageze mu za bukuru. Urumva agiye yiyumvira irungu mama wiwe asigaranye. Murazi yuko mama wiwe yakunda Yakobo, hanyuma mugabo papa wiwe nawe agakunda Esawu, kubera Esawu yaragenda gahiga akamuzanira inyama. Mugabo mama wiwe yakunda Yakobo, kuko Yakobo yirigwana na mama wiwe akamufasha ibikorwa. Muravyumva nyene umuvyeyi nawe akunda uwumuba hafi gusumba.
Imana yacu nidutabare. Umuntu rero ari muri no situation yumva ko ari wenyene, yumva yuko atagira icepfo ca ruguru, agiye kuba mu buzima bushasha, ntazi rivalite izoba hari yagiye ugwanwe n'intambara zogwana muri buriya buzima agiye mu bushasha, ibyo byose ntabizi, ariko aribaza bizogenda gute, mbega nzoronka umugisha mu buryo ki, mbega nzogenda gute, nzobaho gute, mbega umugeni wowe ngiye kurondera nafise inkwano ko papa na mama batari hafi batazonkwera, nzomukwiki. Murabizi yuko usonya amajambo kabandanya usanga yakoye umugeni abanje guca ingero. Mu ngero yaciye ni ukuvuga umugeni yamukoreye imyaka 7 adahembwa, yiteze kuzohembwa umugeni. Ibyo kumbure murabizi yamaze gukora musoma zino nkuru za Bibiliya. Rero uyu muntu ari muri bino bihe byanyaganande mw'ishamba, byanyaganande aho umwana rira nyina ntiyumve. Ariko mugabo nubwo biruko arafise amasezerano yamaze kumwoma inyuma, kandi kira noneho uhereye kera ataravuka nyina ya Rakeli yari yarabwiwe yuko mutoyi ari wazoba mukuru, kuri mukuru we no ku bandi bose. Umugisha udasanzwe uzotumbera, uzokwoma inyuma, uzokurikirana mutoyi muri abo bana afise b'amahasa bari mu nda. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, uyu muntu rero niwe ari muri no situation, niwe aryamye muri ino shamba. Hanyuma rero ngo acararota rose, rero arota inzozi. Twabibonye ingene byagenze muri n'amajambo twasomye. Rero nabonyemo amasezerano 7 ari nayo novuga ngo afunikwa, aheraherezwa n'isezerano rigira 7, ariryo navuze ko tuza kuvugana ko n'isezerano rivuga ngo sinzokureka ntarakora ibyo nkubariye. Ariko mu kiganiro cyacu cy'uno munsi ndavuga ngo sinzokureka ntarakora ibyo nakubariye. Mu yandi majambo, sinzokureka, sinzoguta ntarashitsa ibyo nagusezeraniye. Imana yacu nihimbazwa. Amajambo reka tumere nk'abayasirvora naho twayasomye ko n'amasezerano. Irya mbere rivuga ngo iki gihugu uryamyemwo nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe, yewe Yakobo we. Utabona ingana bizogenda, ugiye nk'umuntu atiteze kuzoragwa, kuzohabwa ishamvu ikomoka kuri se wiwe, kuko naho yozopfa bizokugora kugaruka ngo uronke ishamvu, uronke parcelle wubakemwo ubemwo n'uruvyaro rwawe, kuko urisigwa naso niwagaruka bizokwega intambara hagati yawe na Esawu wivye umugisha. Ariko umve ngufitiye isezerano rivuga ngo iki gihugu uryamyemwo nzokiguha, nzokikugabira, iki gihugu cose wewe n'uruvyaro rwawe. Isezerano rigira 2 yabwiwe ngo uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi. Umukungugu wo hasi ntuharurika, ntawe uharura. Byavuga ngo uzorondoka ku rugero rudaharurika, ukwira isi yose. Imana yacu nihimbazwe. Isezerano rya gatatu rivuga ngo muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Muri aya majambo ko akomeye cyane, turiko turayasirvora, ntiduhava tuyasigura ko cyane, kuko murazi ko kino kiganiro ntidushaka yuko giteba kimara umwanya muniniya. Hanyuma irya kane rivuga ngo ndi kumwe nawe. Ndi kumwe nawe ni Imana imwiyeretse mu nzozi. Irya gatanu rivuga ngo nzokuzigamira aho uzoja hose, aho uzoja hose muri ariya mahanga, mu bihugu byose uzojamwo, muri iyi ntara utabayemwo, uri ingenzi n'akavantara, nzokuzigamirayo hariya hantu ugiye. Wibaza yuko bitazokunda, wumva umenga uzoba uri agati kuma kakisenya, wumva umenga uzoba novuga ngo uri impfuvyi, uri inyakamwe.
ariko nzokuzigamirayo hariya utazoba ufise ikikuvugira, nzokuzigamirayo aho uzoja hose. Irya gatandatu rivuga ngo nzokugarukana, sinzokuzigamirayo gusa ariko nzokugarukana muri iki gihugu uryamyemwo, kuko nzokikugabira. Imana yacu nihimbazwe. Irya nyuma rero twabonye rivuga ngo sinzokureka ntarakora ibyo nkubariye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Gitondo Gishasha, bene data, nano majambo numvise mu mutima twosangira, birashoboka sinzi, ariko mugabo ikintu numbereye kuvuga, ntumbereye kubwira umuntu ari mu bibazo, umuntu ari muri situation itoroshe, atangatanzwe hirya no hino, imbere n'inyuma, atabona ico yokora, atabona icepfo canke icaruguru, atagira uwiwabo yokomera amashi, atagira abahambaye yokwinginga, ariko mugabo nubwo yugarijwe, nubwo ari muri ivyo bihe bigoye, nubwo ari muri ayo makuba, nubwo ari muri ayo marushwa, akaba afise amasezerano y'ibyo yavuganye n'Imana, akaba afise iby'Imana yavuganye nawe, akaba yarasenze mu gusenga kwiwe, Imana ikavugana nawe mu buryo ubucanke ubundi, mu buryo bw'inzozi canke mu buhanuzi, umuvugishwa umuhanuzi canke mu buryo bwo kwerekwa. Hari uburyo bwinshi dusanzwe tuzi Imana ishobora kuvuganamwo n'abantu bayo, ikabaha amasezerano. Ibyo bihe rero nimba warabibayemwo, ukaba wararose isezerano rimwe canke irindi, kandi ukumva ko ribaye confirme ko ari Imana yavuze, ko ari Imana yavuganye nawe, nzabona kukubwira ngo naho ubona umengo epfo na ruguru vyansi, naho ibihu birimwe ari ibihe bigoye, naho wugarijwe imbere n'inyuma, naho urushe, naho wikoreye imitwaro, naho umengo uri ku musozi mu ruhanya, naho novuga ngo hageze igihe umengo wosenga rya sengesho ryo kwiyahura Eliya yasenga avuga ngo ivyanje nibigarukire ngaha, kuko sinaruta abavugishwa bose baciye imbere yawe, none nanje ko ndiko ndahigwa ngo nicwe, nkabasigaye jenyene, ivyanje nibigombe bigarukire ngaha. Naho wowe uri muri ivyo bihe, ariko utereje amaso inyuma, ukibuka ko hariho amasezerano y'Imana nzimufise ugenana nayo, nzabona kukubwira ngo subira ugire ivyizigiro, subira uhumure, subira uhaguruke, subira ushinge ukuguru hasi gushike, kuko ivy'Imana yakubwiye nimba bitarashika, yewe ntacu uzoba. Imana ntizokurekura ngo gende, Imana ntizemera ko ari ibigutonsomera, Imana ntizoreka ngo habeho ibiguhitana itarashitse amasezerano yasezeranye nawe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze ba kino kiganiro Igitondo Gishasha cuno munsi, birashoboka yuko ibihurimwo bya business uriko uradandaza vyanka uhomba bisubira, birashoboka yuko uri kure yabiwanyu, uri mu kindi gihugu, uri mu mahanga. Ivyo bihe narabibonye, narabibayemwo, ndi mu gihugu ca Zambia, ariko mugabo nibutse ko ari ivy'Imana yavuganye nanje, kandi yagiye confirm. Igihe kimwe nibuka yuko nagiye gusengera mu ishengero ry'Abazambiya, jewe ndi Umurundi, nabe nabona umengo ndi Umurundi umwe rudende rwadige, kubera yuko nyene urumva muri kiriya gihugu cagutse, sinabazi ko n'Umurundi yo basengerayo muri iryo shengero ry'Abazambiya. Hanyuma rero hazi umukozi w'Imana avuye muri Malawi, aravuga arigisha, numva ndafashijwe mu ijambo, ariko mugabo hageze mu mwanya wa profesi, mu mwanya w'ubuhanuzi, aravugishwa ku bandi,
hanyuma jewe naje kumasegera mu mutima ati Mana naje gusegera ahantu namenyereye ntazi mwemu zawo ntazi ngene bimeze undinde gusa ntihagire ibintu ngena nandure bindi bintu uko murazi yuko ari abantu bakoreshwa n'izindi mbaraga z'umwijima ndavuga nti mwijambo nafashijwe ariko ibi bindi mbona bakora ku bantu bakagwa ibyo jewe ndabifisemo amakenga ibyo bivanye n'ubutumwa nakiriye n'ingene narezwe ivyo ndumva ko eka ivyo narose hanyuma rero jewe arampagurutsa mwishengero hagati ataramvugisha akavuga nzokugirira uko nzogukoresha ibi bizogenda uko ya ndavye igihe narimwo ndije nyene irungu mu gihugu novuga ngo kure hariya nta miryango nabi wacu urakumbura uragira ukagira kabonge ukumva nyene solitude iri complete ariko Imana numvisiye gukonfirma ivyo yavuganye nanje muri kahise kayi navuga nta gishasha kirimo ahubwo Mana ukonfirma ivyo yavuganye nanje nukuvuga igihe cyose nabayeyo mu bihe bigoye hageze igihe ubuzima buranka hageze ibintu byabaye birebire cyane ariko mugabo Imana iziga mu mutima wanje ngumana amahoro ibintu biragenda abantu baragenda amagara marankika ibintu bimera nabi ariko nibutse ko njyamanye isezerano ndavuga nti byakunda Imana izongirira neza hari ibyavuzwe bitarashika ibyavuzwe bitarashika ntawonja nubwo bigenda gute abantu bakangira inama ngo hunga South Africa kiragutya noyaye hari ibintu bitaratungana nganagaza gutunganya naho nabona ingene nzobitunganya ariko Imana ntizona muri bino bihe Imana yaje turi kumwe bene data nano majambo narinze ngo kubwira umviriza ivyo wavuganye n'Imana ko bitarashika nawe uri kurababazwa nawe uruhijwe nawe uri mu ntambara nawe uri mu mageragezwa Imana ntizokureka ngo biguhitane kuko ibyo yavuze ntirashitsa ibyo yavuganye nawe amasezerano nagusezeraniye kutarayashitsa ntibizokugira ikintu na kimwe humura shishikara usenge shishikara wizere shishikara uyikorere niwirinde ibyaha shishikara wihane shishikara wezwe shishikara ukorere Imana muri ibyo bihe bigoye nyene uharanire kuguma mu migenderanire myiza hagati yawe n'Imana ibihe bigoye bizorengana ibyo naco bitwaye ibyo naco bivuze kuko ufise amasezerano Imana yavuze ubwayo ataramushikako naco bimugira ziratonoma gusa ariko ziba ziziritse naco zimutwara n'amajambo rero sinzi kandi aha rero burya bibwirwa benshi bikumva bene byo uwo wumvira n'amajambo ndizera yuko bivanye n'ibihurimwo bivanye na bino jambo mu mutima urumva yuko iryo jambo ari rwawe canke atari rwawe iri jambo ritubwiye ngo sinzokureka bivuze ngo sinzokureka no kuvuga sinzoguta sinzoguheba sinzoreka kukwitaba kukwishura nzogutabara nzokugirira neza nzoguhakira sinzokureka yaye sinzokureka wenyine mpaka ngushikanye ko ivyo nakubwiye Imana yacu nidutabare hari impfu nyinshi twasinze hari ibibazo byinshi twarenganye hari imisozi myinshi twaminutse twarenze kubera yuko atari kubw'inkomezi zacu ariko ari kubera yuko tugifitaniye amasezerano y'iby'Imana yatubwiye bitarashika za ntambara umazemo iminsi zimwe wacamo mu mwaka weze zimwe umazemo imyaka icatumye bitakumira mirunzwa icatumye bitakuherengetiza icatumye bitakuyongobeza ni kubera hari iby'Imana mwavuganye burya hari amasezerano Imana yagusezeraniye ayuzi nayo utazi
bitumye uzigama kugira ngo Imana ishitse ibyo yavuze, kuko ijambo ririnze risohoka mu kanwa k'Imana nta kintu na kimwe kirihindura. Ikivuze ibivuze, icyo yanditse iba yanditse. Imana n'impanuka utavuye mu masezerano wenyine ngo bari we wihemukira bizogushikako. Nane majambo rero n'amagwara ahogwa kuvuga menshi siko kuyamara. Sinzi ibihurimwo, sinzi ibikugara, sinzi ibikuremereye, ariko ushobora kuba wihebuye, ushobora kuba utabona imbere n'inyuma, hashobora kuba hageze igihe wumva umengo umutuka Imana ugapfuka vaho, kuko umengo siyo yari yaravuze, siyo yarasezeranye. Ariko nzanywe no kukugarura mu nzira nziza, usubire uhagarare neza mu nzira wahoramwo, kuko ivyo yavuze ntiyabihinduye habanamba. Ahubwo izo ntambara nizo mw'isi y'imwemu, nizo muri monde spirituel, nizo umwijima, kuko mu buryo bw'imkemu ibikugwanya birabona inyenyeri yawe ko muri kazoza uzoba umuntu adasanzwe. Reka rero bikugwanye, kuko bigira umujinya, bigira jalousie, bigira ishari ry'icuzoa ejo hawe haza, kuko kazoza kawe karuta kubu kawe, kazoza kawe karakomeye cyane gusumba kahise kawe. Niyo mpamvu uri kuragwana intambara muri kubu, kandi wakurikana ugasanga izo ntambara zo muri kubu si zakomotse ku byaha wakoze. Wagerageza kubaha Imana, ariko ukaguma utego, ukaguma uhura n'intambara. Yewe ni kubera kazoza kawe kubakiye ku masezerano adasanzwe y'iby'Imana izogukorera. None rero n'ano majambo no gushuha harashushe, murabona ko ibiyaga byayaze. Tugarukirize ngaha, amazi yazinutageze kure. Ushishikare urugendo, ushishikare wizera Imana, kuko Imana ivuganye nawe biciye muri no jambo, ko itazoguta, itazoguheba, itazokwirengagiza kugeza igihe izoshitsa ibyo mwavuganye, ibyo yakuvuze, ko ibyagusezeraniye wewe uzi hamwe n'ibyo wewe utazi, kuko birahari. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akayirabisha, akakumva ni wewe uvuganye n'umutima wiwe, yari yihebuye, yari yiganyire, yarageze kure, n'umugirire imbabazi nk'uko yihanye, umugwize ko imbabazi zawe zimuboneke. Kibisigaye ubane nawe, umugirire neza, urigwane nawe, umutabare imitwaro, intambara, imisozi mu ruhanya, ibyo ariko aracamwo byose umuremeshe, kandi umushoboze kubirengana, umushoboze kubyihangana, umushoboze kubinesha, kuko ibyo wamusezeranye n'ibyo mwavuganye, ibyo wamuvuze ko ibyo wamusezeraniye ntibirashika, kandi osirontake bitarashika azubaho tubyanga byakunda. Ntuzemera ko hari ikintu gitana ubugingo bwiwe, kuko ijambo wavuze ryoba rigarukiye mu kuvugwa gusa, iryoba risohoye, n'iryoba rishizwe mu ngiro, nawe ico warakizize. None rero aba bantu uvuganye nabo nukonfirima mu mutima wabo, nubagirire neza, nubemeze ko ari we ugarutse kuvugana nabo. Ibisigaye bagaruke mu nzira nziza itarimwo ukwidoga no kwidodomba no kwibona no kwiganyira, kugira ngo bikunde gutabarwa kugiye kuza gusange yarahagaze neza. Urakoze ibyo ugomba byose bibe mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tusabye tuvyizeye. Amen.